uyu musore w'umwongereza ngo byari byiteze ko ashobora kumara ukwezi atagaragara, ariko rero ngo imvune yiwe uko bari bayiteze siko bayisanze. Ikiringo twari twabwiye ko azomara Jude Bellingham gishobora kuba kinini gusumba. Yani Jude Bellingham wibuka yagize ikibazo c'imvune asohoka kirikare cyane kuri match bari kwarakina equipe ya Rayo Vallecano. Batari bake baravyibuka ari na match yabayemo polemique z'abahagarika izindi ligue bitandukanye, match bongeye iminota 9, batari bakati iyo match iminota 9 yose yavuye ikarata zibiri zitukura yahawe Pate Size ndetse n'ikarata itukura yahawe Pepe Chavari ku ikosa yakoreye Rodrigo mu mpera z'urukino avec penalty yatanzwe yakoreye ikosa yitwa Brahim Diaz. Urako ni match yabayemo byinshi, abantu benshi baca bagaruka kuri resultat y'ugo rukino, bagaruka no kuri arbitrage, ariko yamara ni match Real Madrid azibagira kuko yatakaje Jude yakirikare. Rimwe na rimwe bituma umenyereza yitwa Arbeloa yisanga ari remplacement agomba gukora, kuko ko remplacement deja mu gice ca mbere uramplace l'un des meilleurs joueurs bawe, birumvikana ko ibari challenge nk'umumenyereza ugomba gucamwo, kuko bakubwiye ati subiriza Pedri Briskema muri match uri frike niba vyoroshe, bakubwiye ati subiriza Declan Rice uri Arteta muri match Briskema niba vyoroshe, bakubwiye ati subiriza Michael Oliza Karolero canke Luis Diaz ya Rwanda muri Bayern niba vyoroshe, bakubwiye ati subiriza Vitinha canke Dembele Briskema muri match wari wateguye watanguye ushaka amanota 3 vyanga bikunda, birumvikana ko biba bigoye. Rero haruande ya challenge novuga ngo umugabo witwa Arbeloa ico giyaciyemo, muri buka ko twakoze ibiganiro tuniyumvira ku kwezi Jude Bellingham agiye kuba mara adahari, turaba periode bwa mbere muri buka tuvuga ati eske kubura Jude Bellingham muri match zibiri za Benfica uko gutangana no gusubiriza hari match ziri decisive, kumbure Madrid itsinzwe ibijanye na Ligue des Champions wavyumvira muri sezi kurikira 2026-2027, tukibuka kandi iyo match kuko atazoba bavise umugabo witwa Rodrigo Goes nawe nyene no muzi novuga ngo ari zispandi, nubwo nawe nyene rimwe na rimwe ubona amapepe physique aguma amwataka, rimwe na rimwe ugasanga yagize uto blessure musculaire duto ukabona ko bigoye, ukaraba Raul Asensio yawe ikarati tukura nawe nyene ashobora azosibura ukino gwa mbere. Ubiteranje byose tukavuga ngo absence ya Jude yaje yiyongera ku absence ya Real Madrid yari ifise, ariko bizogorana uburyo bamusubiriza. Unibuke ko Madrid no munsi ni equipe itaraba stable tactiquement, donc atamukenye uvuga ati umenyereza kina 4-3-3 avec 11 batangura mu buryo buhoraho, hama abandi tuvuge ngo naba super sub, tumenye kwa kundi dufata karonka 2023-24 batwara Ligue des Champions. Muribuka ko hariho match umugabo witwa Carlo yabura Jude akavuga ati ndafise Brahim Diaz, hariho match yabura umugabo witwa Vinicius akavuga ati nubundi Brahim Diaz irela umugabo witwa Rodrigo acakenira bubamfu, donc ukabona ko bisetinze neza. Mugabo no munsi dufashe tactique deja itari bien déterminée Madrid igomba gukorera ko muri noze cyangwa ikirakorera ko gufata ko Brahim Diaz ubunyana ari umusubirizi witwa Jude Bellingham biraza kugorana, kuko deja wibuke ko hagati mu kibuga kwa equipe ya Real Madrid nituramenya ko agomba gukora muri system ya mediateur bane canke batatu, nakora muri batatu nituramenya ngo ni Chouameni na Jude na Valverde, tuca twiyumvira ati ko qualité y'umwana yitwa Arda Güler mengira cakene la fois passée twabonye asogwa mu rukino kuri match ya Benfica ari dog, ariko kandi no munsi numwe mu bakinya abantu babona ngo nubwo physiquement ataraba ku rugero peut-être abantu bamubona ko kugira ngo ino tala yiwe beshewe equipe ya Madrid canke Madrid igire ama avantage ishitse ko magra rendez-vous kwera tala ya Arda Güler, ariko no munsi n'ubundi nawe ukina iminota 45 tala yiwe indispensable ku buzima bwa equipe ya Madrid ya kino gihe. Bigaragara kwiyumvira ngo Madrid bazofata bajya umutima amenyo bicarike Jude, eske bazojya umutima amenyo bicarike Gurere wo gwerayo abo mu super sub bizogena ngo tukabona ngo ni ibintu bitari bien déterminé uno munsi. Rero iyo ufise equipe atashusho igira rimwe na rimwe ubeshaho no ma exploit individuel, les exploits individuels nazo tuziteka kuba kinyi bamaze kutwereka iyo capacité yo kuyobora abandi mujye no gufata ingingo zikomeye mu kibuga zo intsinzi equipe. Ivyo navyo no munsi Jesse no bidea kuri Jude, murabizi ko hariho match nyinshi Jude arata mugabo igitsindo ke karokura Madrid cyane, ivyo yabibayemo kuva gishika Madrid. Murabizi yuko hariho match gushika naho n'abantu batangura kumwibaza ko ivyo atategerezwa kuko batangura kumutuma ivyo atategerezwa gukora mu kibuga bivanye na saison yashise akora muri equipe ya Madrid. Uno munsi turazi Madrid mbi ibifise igitsindo kimwe igasabwa gusafaringa cyane, tugasanga Jude numwe mu maelema akomeye cyane afasha Madrid gusafaringa, kuko
numwe mu bagabo bafise endurance iteye ubwoba ashobora gukina iminota 120 gumona yiruka mu kibuga umenga yarusha ariko ukagumubona iyo fraîcheur physique arayifise muri récupération arayifise muri conservation de la balle arayifise mu offense arayifise mu kudefa donc ukabona ko niwo mukinyira do Madrid vyanga bikunda ikenera hari biwa byinshi biza banati tactiquement menga Jude yosoka Jude yo kwicara n'ibindi bigiye bitandukanye bien sûr tactique z'abamenyereza zirashobora gutuma umukinyi mwiza bamubi canke zirashobora gutuma umukinyi mwiza buri kibanza muri equipe ariko no muzi dufashe Jude no kuntu tumuzi no kuntu tuzi Madrid uvuye kuvuga Mbappe na Vini jewe no muzi jana kubwira Jude Victor William Bellingham ibindi by'amatactique rero ko bitarafata inzira nivyo guha umwanya nyene tukarindira turabe mbega umumenyereza azofatisha Madrid yitwa ko afise Jude mwiza azoameze gute cyangwa umumenyereza azofatisha Madrid yasoye Jude bizoba bimeze gute rero no musi kumva ko ku kwezi yaragiye kumara nko byavuzwe na Honda Sero ko hashobora kwiyongera ko iyindi minsi niba uri burakagaruka mu kwa kane aragaruka equipe ya Real Madrid hari ico yabuze kwera ko yabuze Jude ariko kandi nawe individual nk'umukinyi aragaruka hari ico abuze kuko hari ritme Jude yarasabwa kuba afise yavaye kose zirangira kugira ngo ajane na equipe y'Igihugu y'Abongereza hari kimwiteze ko kirenze kuko tushere kumubwira ati twara Jude amaze ukwezi kumwe mu kibuga agarutse no gutwara Jude yaramaze sezo yose canke Jude ahejeje gufasha Real Madrid gutwara nka Ligue des Champions Karolina ivyo bintu bibiri ni bisa uno musi urabona ko hariho deja des illusions zagiye ziraba entre yiwe n'umugabo yitwa Morgan Rogers bamwe ati tushere yahisemo Morgan Rogers par rapport ya Jude mugabo nibaza ko ari decision ataranaronka umwanya kugira ngo ayifate Jude yisanze mu mvune agarutse ari muri process de récupération asanga umwana yitwa Morgan Rogers ariko explose statistiquement mugabo no musi turabona mbega tushere ni abatunga bose bari kuri ritme imwe araza gufata decision kwicara ka Jude definitivement araza gufata decision yo kubwira Morgan Rogers ati banza ugenzo ariko kandi abantu nibibagira ko hazamo context ya match hari match zikakwereka ngo aba bakinyiro batandukaniye kwibi nimuze musubire kubageranya canke nimubagereranye kubera yuko ivyo umwe atanga nundi yatweretse kari capable yo kugira gute capable yo kubitanga rero ni kudir keso za kuri Real Madrid no kuri Jude Bellingham ariko cyane kuri equipe ya Real Madrid kuko course barimwo iri dangereze kuko umwanya n'umwanya ndazi ko Madrid 0 na equipe ya Benfica itageze muri 18 giciri cyane hari abantu benshi bavuga byinshi kesa so kuri kuri Frontero Perez kesa so kuri Arbeloa sivuze ko Jude arimo tosezererwa kuko no mwaka weze barasezerewe arimo ariko kandi birumvikana ko kumugira ni avantage warashaka no kuri no kuri ni muri La Liga bigaragara ngo naho nyene barahekanya mu buryo bukomeye cyane equipe yitwa FC Barcelona Landry navyo nivyo kuraba est-ce que no musi imvune ya Jude iriko iraba grave gusumbuko bari bayiteze binagaragara no mu nkino bamaze gukina muri no minsi batamufise urabona ngo hari indi fraîcheur iri physique equipe yatakaje est-ce que ukwiba grave twoca twiyumvira na equipe yitwa Madrid peut-être ishobora gutakaza bimwe mu vyirikiragwanira kugeza muri kano kanya ko kimwe cyambere carabacemye nk'intoki basigaranya amahirwe muri Liga banasigaranya amahirwe no muri Ligue des Champions ariko kandi ni no mu kuziba icuho gikomeye cyane ha saison branche igira kabiri kuri equipe yitwa Madrid. Equipe yitwa Real Madrid uno munsi ubuzima babayemwo n'ubuzima nuvuga ngo bwo ku munsi kandi ubuzima nashaka bwo ku munsi babayemwo kera je nakunda umugabo witwa Carlo Ancelotti nico gituma bizonangora kubona umumenyereza je no gereranya n'ugwego rwa Carlo Ancelotti nabonye mu mupira w'amaguru Madrid jewe kuva inyuma yuko batwaye ziriya Champions League zitatu zikurikirana yabaye equipe kinini bijanye n'umunsi bagezeko mugabo igacigira umumenyereza zikumanaging ivyo bihe uno munsi equipe yitwa Real Madrid ifise nkuko azarere ko arabivuga abakinyi mugabo ugiye guklasa abakinyi babo selo n'uburemere bafise mu bijanye n'umusaruro batanga havamwe Mbappe havamwe Vini hagakorokeramo Jude Bellingham ntawe
mutwihanganire gato birumvikana ko ndabona hariya vyema byari bitugoye gato ariko dushimiye cyane abahinga b'ivyuma maze kuba bitunganya neza cyane tumaze kuba tugaruka neza cyane yaba kuri FM ndetse no kuri YouTube ariko baravuga ati ijwi ntajyo nivyo ariko ndabona hari yamaze kuba bitunganya neza cyane kugira ngo tubana namwe Landry ariko rero agaruka kuri Jude Bellingham peut-être na programme équipe yitwa Real Madrid itagira Jude Bellingham umugabo yitwa Jude Bellingham rero ndavuga nti equipe yitwa Real Madrid uravye kano kanya ubuzima babayeho kwa Real Madrid n'igisabwa kugira ngo equipe ikomeze ku maintain ubwo buzima umugabo yitwa Jude Bellingham afise mu ruhara rukomeye cyane ni umwe mu bagabo peut-être ko utari umuntu novuga ko ukunda football vyanyavyo umupira Jude Bellingham akina nturyoshe mugabo niba ubona ikiba gikenewe mu kibuga canke muri equipe kugira ngo amanota tataboneke n'imibiri peu importe les circonstances zo haba umugabo yitwa Jude Bellingham ni umumediateur de classe mondiale mwiza muri construction mwiza muri defense mwiza mu gutsinda vyumvikana ko una munsi nkuko bishigwa habona n'ikinyamakuru goal.com umugabo yitwa Jude Bellingham yari yitezwe kuba azomara hanze y'ikibuga ukwezi kumwe hiyongereye gukundi kwezi ababiri azosiba urukino rwa Real Sociedad muri La Liga asiba urukino rwa Osasuna Pamplona asiba urukino rwa Getafe asiba urukino rwa Celta Vigo ndetse na Elche ucongera ko match zibiri zo muri UEFA Champions League za Benfica do Lisbon match ari na retour ibi biri mu bizotuma umugabo yitwa Arbeloa atangura kwiga ubuzima agomba kubaho busubiye kuba compliqué gusumba uko bwari compliqué kubera ko ya situation uvuga ngo igoye kwa Real Madrid Jude yari mumwe mu bakinyi bamufasha kuyibamwo uno muzi utangura ukaraba poa y'abakinyi asigaranye nivyo rero n'inkino zokina muri UEFA Champions League udafise umugabo witwa Rodrigo Goes Real Madrid hageze ko umukinyi wese yibako Kylian Mbappe imbere Jude agakurikira Vini akaza inyuma ya Jude kuko Vini gituma ndamushize inyuma ya Jude mu bijanye no kwibako Vinicius Junior aryoshe iyo mu equipe iri kwiradomina mufise umupira mugabo Jude Bellingham umupira watakara muufise hose umusore aremera agasafaringa Kylian Mbappe gituma ntamugereranya n'uwundi ni kubera ko hahandi niyo vyanki undi wari we wese Kylian Mbappe akira gutyo ukabona abonye igitsindo je rero araza gukina izi nkino novuga ngo zo muri La Liga zigera kuri zitandatu plutôt zitanu n'inkino zibiri zo muri UEFA Champions League adafise umusore twa Jude Bellingham bishobora kumuviramwo kuva muri course kuko nk'ubu ndiko ndabona gukina izi nkino zo muri La Liga udafise Jude Bellingham mu gihe tuba tubona umukeba muri kumwirukanga ku gikomba akina adafise Pedri Gonzalez bigakunda akina adafise Rafinha bigakunda amaze gushiramwo n'imiburi biri kinyuranyo c'inkino zitatu Real Madrid nizi nguvu bafise uno munsi kugira basubire kwiruka kuri Barcelona bakuramo amanota 9 vyo bari ibintu bigoye cyane kandi uno munsi gukina na Benfica do Lisbon nabonye umupira basore ba Mourinho bakina udafise Jude Bellingham no mediane biragoye cyane kubona bo kwiyempoza imbere y'umugabo witwa Jose Mourinho na Benfica do Lisbon Real Madrid uno munsi ibintu vyayo bitaramenyekana ngo ninde nimero zibiri wa equipe uno munsi bigisaba ko niyo wokinisha Eduardo Camavinga na Federico Valverde hagati mu kibuga ku rukino rwa Benfica do Lisbon bazoba beaucoup defensive kugaruka gukora couverture ku baratero kabiri na gatatu gusumba twabonye Benfica do Lisbon ifise abakinyi beza hagati mu kibuga hari muri ya mutama Frederick Olsens ukongera ko umwana w'umunya Argentine nabonye akini winga y'iburyo ukongera ko nakari agahungu ka kitwa gute Andreas Shedrap ububona ni equipe ya Benfica igomba ko yoteza akajagari equipe yitwa Real Madrid igatsinda Benfica do Lisbon kubera ari equipe nkuru gusumba ko yisumbije gukina umupira ikayitsinda kubera izubwo buzima canke ingene UEFA Champions League ikinwa gusumba kumva ko Madrid yempoje Benfica do Lisbon umupira ivyo rero byose ugomba kuba bibamwo mugabo umwe mu bagabo bo gufasha kubiyamwo kandi bigakunda uje gukina izo nkino zose utamufise ku ruhande rwanje kubura umugabo witwa Jude Bellingham ndayibona nka risk ikomeye cyane n'imbere yuko notangura kuza kwiyumvira kuri equipe nationale y'abongereza The Three Lions
abongereza nangura kwiyumvira kuri Real Madrid abongereza niyo bagiye mu gikombe c'isi no munsi ibibazo bogira badafise Jude Bellingham usivye Real Madrid yogira ikinyita mu uno fisi musi wanashima ubuzima bunini bwa equipe nationale tushira rikarabamwo yifitiye abasore nka Adam Wharton abasore nka Morgan Rogers bientôt Elliot Anderson n'abandi bagiye batandukanye rero nako nimba ari imwe muri secteur umugabo yitwa Thomas Tuchel afisemo abakinyi bashobora kumupermeta ku applica tactique mu buryo bugiye butandukanye na ni equipe se yagiye yabongereza rero ikintu mbona je nuko nariko nabivuga ni kudira kuri Jude na Real Madrid cyane gusumba kuri Jude na equipe se yagiye yabongereza kuko uno munsi ugiye kurayibiye Madrid irikirabamwo ni vyabiye bisaba ko basafaringa cyane gusumba gukina uno munsi ugiye kuraba paraporo y'ibigwi bariko barahangana cyangwa imigwi bariko baragwanira ibikombe bigiye bitandukanye inguvu za Real Madrid ziri mu gusafaringa n'amahirwe gusumba ivyo bubatse bifadika ibi kandi bon uno munsi biri kuri equipe ya Real Madrid ariko kandi ugiye nko muri UEFA Champions League jenshi wakwica nko ku migwi yose yo muri Espagne ko dufashe equipe nka Arsenal tugafata equipe nka Paris Saint-Germain tugafata equipe nka Bayern tugafata equipe nka Man City kiratora ishusho reka tubivuga uko ububona ngo uno munsi Bayern na Arsenal bahuye uri butsinda naza gutsinda kora ko yarushije uwundi tactique wa munsi mugabo nguno munsi dufata karoro Barcelona we na equipe ya Arsenal cyangwa Barcelona we na equipe yitwa Bayern mu bijanye na plan uburyo bateguye na performance ubona ko izi equipe zo muri Espagne ziracari inyuma peut-être uwo munsi yaza kuzana iryo zina nuko kuna bakinyi bayo boss ba maîtrise cyangwa baha agaciro kwambara umwambaro wa Barcelona cyangwa Madrid ko biremeye cyane gusoma nkuko kwa Bayern yo bikora mugabo tactique mivyo baba barateguye tout au long de la saison urona ko imigwi ya Espagne bari nyuma ibintu vyabo birimo amahirwe menshi kugira ngo bagere kuri réussite bifuza gusumba ivyo bateguye rero uno munsi Madrid kramu ubuzima vyanga bikunda itegerezwa gusafaringa nabonye yiyongeye ko deja na absence witwa Kylian Mbappé ishobora kuba mu buryo butunguranye ko ku munsi w'ejo n'uno munsi nta myimenyerezo yakoze nawe nyene bivugwa ko ari ububabara amazimisi ariko arakinana ubujya Kylian Mbappé ububabara afise bashobora kumuruhurira muri match yo muri weekend kugira ngo bikunde niburi imbere ya Benfica Lisbonne ku munsi wa kabiri ububabara Kylian afise muri kano kanya kwa Real Madrid burya bumaranye igihe tout simplement yarabaye equipe novuga ngo imenya ko igomba kubaho mu buzima bworoshe n'ubugoye ikamenya ngo Kylian Mbappé hamwe yo bashobora no guhonyoza ikirenge hasi turamukoresha kuko niwe dufise mugabo wibuke kuva muri treve yo mu kwicumi cyangwa hari mu kwicumi na rimwe umugabo yitwa Kylian Mbappé abafaransa bakamuribera abantu bakibaza ngo baribeye Kylian Mbappé kubera ko bamaze kuronka intsinzi nyuma yo gutsinda Ukraine bagiye muri Azerbaijan bacora muri Bellingham Madrid mugabo foot mercato kirandika ngo Kylian Mbappé yavuye muri equipe nationale afise ububare muri cheville agera Madrid ntiyakorerwa n'ibipimo agera Madrid asanga equipe yiwe iramurindiranye gishika ari umwe mu bakinyi bayiheka akorera kuri za douleur uribuka baja mu gikombe ca Super Coupe d'Espagne bagiye Kylian Mbappé batamufise biba ngombwa ko abasanga muri Arabia Saudite nyuma yo kuronka itike rya finale bakavuga ngo vyanka bikunda Kylian Mbappé tugomba kuzatumufise kuri finale mugaba mufise kubera iki kubera ko bazi yuko à l'absence de lui equipe itwa Real Madrid biragoye kwiza kubona umusaruro wanashaka yaranasomye kunturira iminota mikeya mugabo uno munsi ububabare Kylian Mbappé abantu bashaka ko baramubonamwo n'ububabare Kylian Mbappé amaranye igihe kinini Real Madrid yabanye n'ubwo bubabare bwa Mbappé peut-être ko yaretse kuvugwa selo n'ibiharuro equipe ariko irakorera ko babona ko nta wundi mukiza bafise mugabo rero no munsi uciye wumva ko hiyongere ko Mbappé nyuma ya Jude Bellingham ucutangura kwibaza eske kazoza ko umugabo yitwa Arbeloa karavahe karajahe mu gihe tubona yuko uno munsi amakuru amwe atanguye gusohoka avuga ngo kwa Real Madrid Arbeloa bakinyi bamaze kumubwira amajambo ameze uku kwa Real Madrid Arbeloa abona uku ni ibintu biri compliqué ku ruhande rw'uwanje rero je kubura abana bagabo meme na Mbappé ne atoba rimwe kubura Jude Bellingham muri ikintu gikomeye cyane igomba kuzokora kuri equipe yitwa Real Madrid abakinyi deja bari abakinyi bari matire bakagombye gupermita nibo bariko nako gupermita nibo bakagombye kuba
bahari ariko nibo bariko barabura no munsi dufata akaroro nimba tubona mugabo nka Rodrigo goza akoreshwa nimero 10 ya muri equipe soko ya Brazil yamaze no gufata uwo mwanya wa nimero 10 gusumba Zini press ku mwanya wo kubigerageza i Madrid ariko no munsi urabigerageza gute nawe yagize ikibazo peut-être musa ashobora gutangura kwimvira Brahim Diaz byari byagoranye ko atora forme birumvikana ko yari yabaye affecté mentalement kuva agira biriya biye muri kane cyangwa se mu gikombe cya Afrika ariko no munsi ugiye kuraba uburyo yitwaye kuri match ya Rayo Vallecano n'inyuma yaho gato urabona ngo il est en train de retrouver ama forme yiwe mugabo est-ce que ni ensemble pour ça est-ce que ni ku rugero ngana gute donc nawe nituragira wa Brahim Diaz tugize gute twifuza rero tudafise Brahim Diaz twifuza tukaba tutaragira tudafise Rodrigo gose twifuza kwe ibibazo by'imvune tukagira Mbappe nawe nyene yarterna entre ibibazo by'imvune no kumuhatira gukina ugacubura Jude Bellingham turazi ko defensive no musi equipe irikiragendera ku mwana bita Dino Hurse na Raul Asensio nayandi mahita mwari hamwe umwe muri bo yogira imvune utaragarukana mitaho na Rudiga ni kibazo ariko kandi twabonye peut-être kwa Dino Hurse witwa David Albarca mu mwanya ariko byose ugerageje kuvyangloba wisanga uri kuratakaza abakadre bogufashije no muri cage tactique mudakomeye basi bagatuma bidebruya kuko uburyo uzotuma Mastantono na Gurere kwidebruya siko tuma Jude na Vini canke na Rodrigo kwidebruya nubwo match yo bayagize gute nubwo match yo bayabanze rero ni imvune zije umwanya muzi shobora gutuma Real Madrid ibaho ubuzima butandukanye nubwo bari bibaza canke batanga inguvu zirenze izo bategeza gutanga mu minsi isigaye kugira ngo amahiganwa abiri bakirimo bityo ko bayaronse mu musaruro mwiza ngo korero ko bimeze kuri equipe yitwa Real Madrid abantu batwihanganire kuri YouTube channel yacu nabonye ari ibirere n'imirimo barimo kutoreza na gatoya ibirere ntirimo korosha pe igaragara ngo n'ikirere ngo ntikimeze hanze ku makuru mpabwa n'abatekinisien ngo imvura ni nyinshi imvura ni nyinshi cyane pe ni nyinshi kabisa ko tugomba kwihangana nta kundi nuko bimeze muri Land Butterfly Company muhasanga ibikoresho umutera kenera mu mugabe wo